Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Bamwe mu banyagihugu barashavuriye umuryango w'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca Indora. Mu gihe umushikiranganji wa mbere Lieutenant General Gervais Ndirakobuca n'umuryango wiwe bari bamaze iminsi yavuka Indora muri komine Bukinanyana, bamwe mu banyagihugu bayidoga ko bakubaguwe n'abagendanyi ba Gervais Ndirakobuca be na bamwe mu bana b'umushikiranganji wa mbere. Abanyagihugu bavuga ko bipfuza ko Gervais Ndirakobuca abimenya maze agahanura biwe. Bumwe mu butumwa twaronse bugira buti: ndabaramukije, mfise utubazo tubiri nashaka kubaha nk'amakuru kugira ngo mudushire ku rubuga rwanyu kuko rusomwa na benshi. Hari aho vyofasha abantu ntibakomeze guhohoterwa n'abatunzwe n'amakuru atangwa. Ino ndwi umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yarabaye umwanya utari muto Indora, aho asanzwe afise urupangu rwiwe rurimwo akabare k'ibinyobwa bitandukanye, ihoteri, ibitungwa bigizwe n'inka, ingurube, impene, inzuki, inkoko, inkwavu n'ibindi bitari bike. Twaranatangaye kuko igihe cose yahamaze asa n'uwagumye kw'iterefone, ntiyanatembera canke ngo ashike kuri komine nk'uko yahora iyo aje mu kiruhuko. Twarabonye impinduka ikomeye ku kungene yahora yifata ari ino. Imfura y'umushikiranganji wa mbere ifatanya n'abapolisi gukubita abanyagihugu. Hari ikindi nabonye mbere cambabaje cane, umushikiranganji wa mbere yari yaje azananye n'umuryango wiwe. Wa muhungu wiwe mukuru we yagumye atemberana n'abantu baba bambaye impuzu zisanzwe, ni ukuvuga tenue civile, bakaja ku bubare nk'aho bita mu Ryahodari, haruguru gatoya hari sitasiyo ya Gervais Ndirakobuca. Wasanga bariko baranywa urukanywa maze baruhimvye bagatangira kwiyenza ku barengana ngo barabaravye bakabarengerako n'amahiri. Hari abakubiswe mw'isoko ngo barabaravye canke barabegereye. Ivyo vyaranabaye no ku mutambukanyi w'umushikiranganji wa mbere mu gihe yari mw'isoko mu Bitomati ku munsi wa gatatu igenekerezo rya gatatu z'ukwezi kw'indwi 2024. Ico gihe yariko araca mw'isoko ari kumwe n'abana biwe b'abakobwa. Yari kumwe kandi n'abamucungerera umutekano bari bambaye impuzu zisanzwe. Abo bana ba Ndirakobuca barakubise abana b'abakobwa babiri ngo barabaravye. Si abo gusa bakubiswe uwo munsi. Haranakosowe umuhungu yariko ararengana mu Bitomati, akaba yari afise telefoni Android zibiri. Bamwe bari bacunze umutekano w'umupfasoni w'umushikiranganji wa mbere bahagaritse uwo muhungu, nawe akabishura ati: erega abantu bariko barampinda bari inyuma yanje. Ati kandi mumenye ko turi mw'isoko turiko dusuma twese. Umukuru w'abari barinze uwo mudamu wa Gervais Ndirakobuca yaciye ahamagara uwo muhungu ati: ingo hano. Nawe aragenda aramubaza ati: ninde yakubariye guca ngaha? Nawe ati: nje gusuma mw'isoko. Arasubira aramubaza ati: ninde yakubariye kuza ngaha? Uwundi ati: none mw'isoko hari abatarekuriwe kuhinjira no kuhasumira? Wa mushefu ati: uranzi? Uri uwundi nawe ngo nanje ndiki imbere yawe? Umushefu aca arihorera aramureka. Umuhungu arabandanya amanuka aja ipfo mu biraya. Wa mushefu yaciye akoresha zirya radiyo bakoresha mu bijanye no guhana amakuru. Ubwo nyene wa muhungu abasohokeye epfo ahantu bandira inkoko.
haciye haza pick-up y'igipolisi ivamwo abambaye impuzu z'igipolisi gicungera abategetsi, abapolisi batanu bamusimbirako bamuterera muri iyo modokari. Guhera ubwo ntitwasubiriye gukubita ijisho uyo muhungu, sinzi iyo bamujanye. Twaherutse ijambo abasirikare babiri bari ku ruhande bavuze ngo bamujanye kumukosora. Aha rero abanyendura co kimwe n'abarundi twese tugowaho ikivumvu duca twibaza duti umuntu aje mu isoko kubera ari umutegetsi aba ariyo bose bazoca batabomoke ntibasubire gusuma no kurangura imirimo bariko bararangura. None hoho uwo mupfasoni w'umushikiranganji wa mbere niyinjira mu isoko n'ivyo bibondo vyiwe abantu bagatangura kubahunga, ubwo bo bazohava babinezerererwa. Umushikiranganji wa mbere Lieutenant Gervais Ndirakobuca azohava abinezerererwa niyabona yinjiye n'umuryango wiwe mu rushengero, akazobona abakristu bose barahunze kubwo gutinya guhabwa amahiri n'amakofe ukuraho. Turasavye udufashe ubu butumwa bushikire nyakubahwa umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca kugira yibutse umuryango wiwe n'abamucungera ubuzima ko indora tutohabahebera ngo bahabe bonyene, baza kuhanywera no kuhatemberera kubera tuhari kandi twahagize neza. Turibaza ko Gervais Ndirakobuca atamenye bino bintu, kumbure we ntavyo yari kwemera. Turasavye mubimumenyeshe. Turanakebura abo bana b'umushikiranganji wa mbere ko ejo hatubikiye vyinshi, ko bokwirinda gukubita no gutoteza ba nyarucari kubera hari bo muri kazoza bazovamwo ihanga rikomeye cane. Aha borabira kuri Dawidi yari umwungere mutoyi, ariko Goliyati imbere yiwe yacitse akanyegeri. Murakoze. Womenya neza ko urubuga Ijisho rw'umunyagihugu rutanga ubutumwa bw'abanyagihugu uko babutanze nyene. Uwufise iciyumviro kidasa n'ikivuzwe nawe nyene turamwakira akabeshuza. Uru rubuga ni akaryo kahawe abanyagihugu bumva badafise aho bavugira. Iyi foto igizwe n'amafoto abiri ya kera. Hejuru ni imfura ya Gervais Ndirakobuca, uyu ariko itelefone nyene akikujwe n'abapolisi. Hepfo ni Gervais Ndirakobuca n'umukenyezi wiwe. Nayo mu yandi makuru kandi nuko Emilienne Sibomana yeshejwe na sentare isubiramwo y'Igitega. Urubanza rwa Emilienne Sibomana rwaraciwe kuwa gatanu uheze. Ayo makuru haremezwa n'umushingwamanza wiwe Mishera Niyonizigiye, amenyesha ko ingingo yamenyeshejwe uwo aburanira aho yari mw'ibohero rikuru rya Gitega mu mugwa mukuru wa politike, aho yari amaze umwaka urenga apfunzwe. Emilienne Sibomana yari yaciriwe urubanza na sentare nkuru ya Gitega, yari yagirijwe kwambika ibara kubera ko mu gihe hari inama n'umushikiranganji w'indero François Habyarimana yavuze ko Patiri Leonare Ntakirutimana, umuyobozi w'ishure ry'ubuhinga ryo ku Mushasha, ashurashuza abanyeshure b'abakobwa biga kuri iryo shure. Ku wa 13 Ruheshi guheze, igihe yari yarengutse muri sentare isubiramo y'Igitega, Emilienne Sibomana yari yavuze ko adatahura ukuntu Patiri Leonare Sibomana aguma arongoye ishure ry'ubuhinga rya Mushasha, umupatiri aguma acafuza ishusho y'ishengero katolika mu Burundi. Sentare nkuru ya Gitega yari yamuciriye gupfungwa imyaka 5 n'ihadabu y'imiliyoni 5 mu mafaranga y'u Burundi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure, mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata ca politike, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'umutekano, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca politike ndetse n'ibisata bitandukanye. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.